Inshuti bavukanye namwe bakunzi ndabaramukije mu izina rya Yesu. Dusubiye guterana ubwira kandi namwe kuri uno munsi kugira ngo tushingire intahe Imana. Uno munsi twatewe iteka no kuronka umushitsi atari bwaboneke kuri runo rubuga, ariko kandi asanzwe ari uwo dufatanije rwa rugendo ruja mw'ijuru. None rero imbere yuko ndamwakira nashaka ngo tubanze dusenge. Mana uhoraho, Mana n'icubahiro, turagushimiye kuri kano kanya uduhaye kugira ngo tube imbere yawe. None wakoze kugira ngo sega w'amahanga haboneke akandi kanya ko kugushingira intahe. Uhoraho, turagushimiye ko watuzigamye, turagushimiye kandi no kuri uyu wese ariko arakurikirana ibiganiro hano kuri runo rubuga rwa Shingira Intahe Imana. Sega w'amahanga ngo ntagende uko yaje, uza kubikurikirana wese bimumeremwo, aronke imbuto imumeramwo, kandi aza kubiba ikazokugwiriza umwimbu. Wewe Mana yo mw'ijuru, Databuja, ni wewe ukuza n'ubundi, kandi ni wewe utanga inkomezi n'ubushobozi kugira ngo byose bikunde. Turagushima Mana kuko wavuze ngo ushaka yuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. None natwe hano tuje nk'ibikoresho ngo tugire ibikoresho byawe muri uyu murima wawe, kugira ngo haboneke abandi benshi bakuzako. Tubigusabye tukwizeye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye, amen. Amena. Mwene data, karibu hano kuri no rubuga, ndanezewe no kukwakira. Wotubwira ngira ngo kugira ngo ku batakuzi, jewe ndamaze kukumenya, wotwibwira mu mazina yawe kugira ngo imbere ko tuganira n'abandi bamenye bati bariko baganira nande. Jewe nitwa Irene Nahazwe, nama nkorera kuri runo rubuga rwa Shingira Intahe Imana, kandi ndakwibutsa wewe uriko urakurikira kuri rubuga nawe turusangiye uwo munsi wose ufise intahe urashobora kundondera tukabana tukaganira. Yesu aguhezagire. Karibu mwene data. Murakoze cyane. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ndanezerewe cyane no gushika kuri runo rubuga rwa Shingira Intahe Yesu, kugira ngo tuganire ku bijanye n'urugendo ruja mw'ijuru. Ku mazina yanje nitwa Niyubushobozi Richard, ndi Umurundi, ndubatse, mfise abana babiri. Ubu tuvugana naho ndi mu Budagi, muri leta ya Niedersachsen, hafi y'umuji wa Hannover. Bisigaye nkunda Yesu Kristo, yapfuye akazuka akaduga mw'ijuru kwa Data, ubu naho akaba agiye kugaruka. Yesu nabahezagire cyane. Urakoze. Wowe uherutse kugira urugendo, kandi n'ubu uri ku rugendo. Turabizi twese ko turi ku rugendo. None kugira ngo umuntu agume ari umukristo, ko hahinduka byinshi. Turi hariya mu mubwiriza canke muri misiyoni iwacu, hari ibintu twasizeyo tutabona mu nzira, canke byaranadufasha. None ubuhoho bimeze gute? Bigenda gute? Murakoze cyane. Yesu nashimwe. Novuga nti mu mahanga rimwe na rimwe biragoye, kandi byongeye ntibigoye cyane ku muntu aba yaramenye Imana. Umukristo ahageze hose ariyadabuta, haba ku rugendo canke mu nzira, canke yashitse iyaja. Novuga nk'ubu mw'iki gihugu turimwo, Budagi, novuga nka jewe ko bitangoye kwiyadabuta, kuko nasanze bene data bakijijwe, mpereye kuri mwebwe nyene umukozi w'Imana, n'abandi bene data twahasanze, umukozi w'Imana Vianney, twari tumenyeranye kuva mu Burundi. Je mu Burundi nari nsanzwe nakirijwe mw'ishengero rya Pantekote ry'Ikibingwe muri misiyoni ya Gishiha. Dushitse rero ngaha byaratworoheye cyane mu bijanye no kubandanya umurimo wa Kristo. Twarifatanije na bene data twari twasanze
turasenga Imana. Hari ijambo ry'Imana ryanditse mu Bifilipi 4 ku murongo wa 13 rivuga ngo shobozwa byose numpa inkomezi. Twebwe ntitwari kubishobora twenyene, cari igihugu tutamenyereye, cari igihugu bisaba yuko tuba tuzi ururimi, ariko Yesu Kristo yaradushoboje, turatanguza igikorwa, aho dushitse turasaba, aho dusengera biragenda neza. Basanze abakozi b'Imana, hama turashika turiyintegra mu bandi, turafatanya nabo. Abantu b'Imana bakorera Imana mu buryo butandukanye. Twarashitse turagira korale, turatanga ubutumwa biciye mu kuririmba indirimbo. Hama ntivyari vyoroshe, twari kumwe n'abarundi n'abanyarwanda, ariko ntivyari vyoroshe kubera twavuga ikirundi. Vyasaba ko dutegura indirimbo dushobora no gutanga ubutumwa n'abadage bakavyumva. Izo ndirimbo twarazitegura, tugasanga twateguye zimwe mu Congereza, izindi mu Gifaransa. Hama hagaca haba commentaire après y'indirimbo. Umu-interprete agasigura mu Congereza ko abadagi benshi barumva Icongereza. Iyo muririmvye abantu baraza ari benshi, barababaza, baranezerwa bakaririmbana namwe canke bigenda gute? Iyo turirimbye abantu, urabona yuko mw'iki gihugu abantu bariko barasubira inyuma, ariko umugeni wa Kristo ariho. Abakunda Imana barahari, muga ugiye kuraba n'abantu bakuze, nta bantu nokwita la population ikiri jeune, ubona umenga barafise ishaka n'inyota yo gukunda ijambo ry'Imana. Rero twebwe tumaze gushika muri iki gihugu, twaravuze ati ntitwoceceka. Biragaragara yuko dukwiye kugaragaza ico twakiriye, tugaragaza mpwemu w'Imana ari muri twebwe, tugakorera Imana. Nico catumye dufata uwo mwanzuro wo kwifatanya n'abandi bene data, tugatanguza igikorwa. Baragiye baradutumira mu mashengero amwe atandukanye, tukagenda kuririmba, hama tukajana n'abandi bakozi b'Imana, amajambo y'Imana akavugwa. Muga icagaragaye nuko ata bantu ubona bakiri bato mu minsi bazosigana ishengero bahari. Urakoze. Ico ni ikibazo kiri muri kino gihugu. Nashaka n'akajambo nabonye ejo bundi, barungikiye umuntu rwandiko bamubwira bati muri kino gihugu hariho abantu bageze mu zabukuru, bageze mu myaka yo gukukuruka, ino ni 67, ngo bashika 1,030,000, barenga 1,030,000. Mwibuke ko iki gihugu kirimwo 1,081,000. Hanyuma rero mwumva ahantu hari 1,030,000 z'abantu bakuze gutyo, ubuye ino hariho ico kibazo n'ivyo c'uko abantu batera bagabanuka. Niko bimeze. Ariko nanezerewe cane kuko aho mwashikiye mwebwe si hafi yaho ndi, ariko kandi uburyo bwaradufashije, uburyo bwa tekinoloji kugira ngo dushobore kubana hafi. Nanezerewe no kumva ngo hari umukozi w'Imana yoba yaranashitse no muri Afrika yabakiriye nk'umwana w'Imana. Wotubwira iyo nkuru kuko je yarashitse gose. Ego, hariho umukozi w'Imana yatwakiriye yitwa Marite, ari ngaha mu Budagi. Hama niwe yagiye aranadutumira mw'ivyo bikorane, tukagenda tukaririmba. Hama bobo barakora avant midi, natwe tukagira igikorane après midi, tukaraba ngene bakora, hama nabo bakaraba ngene dukora après midi, kugira ngo bikunde dushobore kwiyintegra muri societe yabo, bikunde dushobore gukorana ibikorwa vy'Imana.
yaragiye muri Afrika aragenda no mu Burundi kuraba ingene ibikorwa vy'Imana bimeze hariya. Ubu rero yaragarutse ariko aratumenyereza nyene amashengero y'ino kugira ngo dushobore gutangura natwe gukora ibikorwa vy'Imana. Mu minsi dushobore kuronka na adresse y'ishengero dushobora gukoreramwo nk'abarundi n'abanyarwanda hamwe n'abadagi bose. Yesu abahezagire. Narumvise mwararonse akumba musengeramwo, ariko hari umunsi mwakabuze musengera hanze, vyari vyagenze gute? Kubera asanga turi benshi ntivyakunda ko dusengera mu cumba indani, twaba turi benshi n'ibi bihe vya covid twaba turimwo, bica bisaba ko tuja kuri tere. Ntivyari vyoroshe, hari hakanye, ariko umurimo wa Kristo naho vyoba bikomeye, naho vyoba bigumye, tuguma tubandana dukorera Imana. Hari hakanye gute? Hari hakanye ugasanga hagera nko kuri dogre Celsius, kuri mwe wi dogre Celsius. Aha ku bantu bari nko mu Burundi ngira ngo nimwo hagereranya n'igwibaga canke hari yitora, hari hakanye kurusha hariya, siko bimeze? Hari hakanye cane gusumvya itora. Muravyumva rero yuko iyi nzira itoroshe. Ego, none wavuze uti nubwo biruko ishengero ry'Imana mu Budagi ririho, aho kajambo karandemesheje. Ego, none ishengero ryo mu Budagi ririho, abantu wumva wobona biteguriye koko umuzo wa Kristo, canke bawubona mu myaka myinshi izoza? Yesu nashimwe cane. Novuga ngo natanguye mvuga nti umugeni wa Kristo ariho. Hariho abo ubona umenga baravyiteguriye, n'abandi ubona umenga siho bari, kubera iki gihugu ni igihugu novuga giteye imbere cane mu buryo bwose bw'umubiri, haba mu vyerekeye ivy'agateka kazina muntu, haba mu vyerekeye ivy'ubutunzi. Bavuga nti rero ngira ngo nivyo bintu bishobora kuba biriko birabasamaza, ntibabone yuko Yesu Kristo agiye kugaruka. Hariho ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya rivuga ivyo kugaruka kwa Yesu Kristo, ryerekana ibimenyetso vy'ibihe. Haravuga ngo amahanga azotera ayandi mahanga, ngo azokunyiganyiga kw'isi. Uriko uraraba ivyo bimenyetso vyose vyaramaze gushika. Turabona ku mbuga nkoranyambaga, ku marezo sosiyo, bavuga amahanga ariko aratera ayandi mahanga. Tukabona za nyamugigima muri Turikiya zihitana abantu benshi. Ivyo ni ibimenyetso vyerekana yuko Yesu Kristo agiye kugaruka. Ni ibimenyetso novuga ngo vyerekana ukuramukwa. Kuramukwa mu Kirundi ni harya umuvyeyi ngira ngo aba afise ibise yiteguriye kwibaruka. Rero ubu Yesu Kristo nawe agiye kugaruka, ngaha kw'isi. Aba bantu mbona umenga ntibariko barabitahura, ntibariko barabibona yuko Yesu Kristo agiye kugaruka. Ugiye kuraba mu masengero n'abasenga ni bake ngaha mu Budagi. Ushobora gusanga hariho n'urusengero twagiye gusengeramwo dusanga harimwo nk'abantu nka 12. Ivyo rero vyatumye tugira inyota yo gukorera Imana, yo kuvuga ubutumwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tweho iwacu ni mw'ijuru, niho twiteze umukiza ko azova. Womenga twarashitse dushitse ngaha mu Budagi, ariko twatahuye yuko tutarashika. Twatahuye cane yuko tutarashika, kuko twebwe iwacu ni mw'ijuru. Bituma tugira inyota yo gusubira gukorera Imana ukundi gushasha. Ugiye kuraba abantu bagiye
Imana ikoresha bari abantu b'abanyamahanga, uhereye kuri ba Yosefu, uhereye kuri ba Mose na ba Aburahamu. Nta nkeka rero natwe yuko Imana itazodukoresha, namba yo gukoresha amabuye ntiyoreka gukoresha abana bayo. Izodukoresha ivy'inkomezi, dufatanije no gusenga no kwizera, namwe bw'abakozi b'Imana twasanze ino mwadutangurije igikorwa. Tubabwire ubutumwa, tubabwire yuko Yesu agiye kugaruka. Bigaragara umenga baganzwa n'ivyagezwe canke amategeko leta yoba yarabashiriyeho, umenga niyo yabashize ku murongo. Ariko hariho ikindi kintu bakeneye, barakeneye kuganzwa na mpwemu yera, kurongorwa na mpwemu yera. Yesu nabahezagire cane. Urakoze cane, hari ibintu vyinshi umuntu abona ngaha utonarondora ngo uheze. Abantu bino barafise ukuntu mu bintu vy'amategeko bagororotse. Hano muri bisi nta muntu akurihisha, hariho kera hari aho bacokeza udufaranga, n'ubu hariho muri kino gihugu haracariho. Umuntu rero arashika agacokezamwo udufaranga akicara, canke agafyonda itike yiwe akayisomesha ku cuma gisoma ko afise itike. Nuko niko babayeho. Uwubwiye atabikoze ni mparurwa, ni bake cane. Kandi uwo n'umupagani, nta Mana azi, nta Mana yemera. Nk'uko abivuze, Imana yabo n'ayo mategeko, Imana yabo n'ubwo buhinga bwabo. Ego, urakoze. Wowe waratahuye rero ko ngaha muco Imana yagutumye uze gukora ari ukumenyesha ijambo ry'Imana. Hariho abandi bakiri kure, tuvuge nk'abari iwacu canke bari hariya aho wavuze ku musozi wa Kibingwe, bavuga bati jewe noshika hariya ahubwo niho noba nshitse mw'ijuru, iryo juru ryanje. Wobabwira iki? Ico nobabwira, nk'uko nabivuze, ngaha mw'isi si iwacu. Iwacu ni mw'ijuru. Rero gushika ngaha ntibimaze. Kuba Imana yaraturenganije vyinshi vyari bikomeye ikadushikana ngaha, yari umugambi w'Imana. Kwari ukugira ngo tuzane ikanguro muri bene data, tubabwire ubutumwa bwiza, ubutumwa bubohora, ubutumwa bubibutsa yuko Yesu agiye kugaruka. Ivy'isi birashira kandi nta kanya kanini gasigaye, bigiye kurangira. Ni naco gituma umuntu atobishirako umutima mwinshi ngo ahahamire ivy'isi, ariko tworondera ubugingo budashira. Ubwo nabwo ntahandi bubonekera, ni muri Kristo Yesu yapfuye akazuka akaduga mw'ijuru, agiye kugaruka. Amina, amina, amina. Egome. Ego, none rero kuri turashimye ingene udushingiye iyi ntahe. None mu bigeragezo mumaze guhura navyo bigomba kugukura mu bukristo ngaha, hari ivyo mumaze guhura aho uri? Kuko nabo mwazananye si bose nibaza ko bafise ukwizera. Bimeze gute? Hari ico wobitubwirako? Ibigeragezo birahari, ariko kubera umuntu afise ico yakiriye muri we, afise mpwemu yera, tuyoborwa na mpwemu yera, umuntu arabinesha. Novuga nti ico nabonye muri iki gihugu, abanyafrika benshi iyo bashitse muri iki gihugu, canke mvuge abarundi ngira nibo nzi cane, barafise novuga nti impwemu mbi ziri muri bo. Ugasanga bashitse mu mahanga baragomba kwishushanya, baragomba, ugasanga n'uwavuye mu Burundi yubatse, ugasanga ariko avuga ngo, hariho agaterume bakunda gukoresha abazungu, niba uza wumva muri presentation bariko baragira presentation ngo aya musingo. Aya musingo no kuvuga ngo abakubwiye ngo ndi umuseribatere, ndi libre, turashobora kugendana. Nico gituma natanguye mvuga nti ndubatse, mfise umugore n'abana babiri.
je ndabifata kuri jewe nk'ikigwanisho gikomeye cane. Ndabifata kuri jewe nk'ikigwanisho gikomeye kuko iyo umuntu umubwiye ati ndubatse, hariho ibisigo uba ucecekesheje bidasubira kuguhangara. amen amen. Abandi nabo uca usanga abanyafurika bacu bageze ino, ugaca usanga avuye mu Burundi yubatse afise abana, ugaca ashika ino ugaca usanga arondeye abo twokwita abahabara. Ariko novuga nti ngira ni karande za ba sogokuruza zitarahera ya migenzo yo mu Kirundi yo guharika. Ariko ariko twebwe ivyo nk'abana b'Imana turasenga Imana tukabirengera ikadufasha. Natanguye mvuga nti si kubw'inkomezi zacu, tubishobozwa na Kristo. Yesu n'abahezagire cyane. Urakoze. Hano hasanzwe hariho imero y'uko koko abantu bagendana baba badafise ibindi bibafatira. Ni ukuvuga n'abo baba batubatse, yumvise ko afise uwo bagendana, nta muntu basubira kugendana. Ibyo biratanye no muri Afurika, ariko bwose n'ubupfu. Yesu aguhezagire. Aha nibaza ko iri jambo riza gufasha n'abandi bavukanyi bacu bari ngaha, kugira ngo bagaragarirwe yuko turashika kandi yuko Mwami Yesu azoza. Ego. Ubu rero mwene data Richard, nashaka ndaguha akanya ko kuramutsa inshuti n'abagenzi, kumbure bari hariya muhira gusa, mugabo bari n'ahandi, waramutse hanyuma usigaye n'ubutumwa uce udusengera kugira ngo aya majambo tuganiriye aze yubake benshi, azabafashe. Cane cane hariho n'abandi bama bambwira ati jewe ndafise inyota yo kuza kuba umumisiyonere muri ico gihugu. Ubwira ico wabwiye nabo. Yesu aguhezagire. Yesu nashimwe cane. Ndanezerewe cane no kuba kuri runo rubuga rwa Shingira Intahe Yesu. Nagomba fate kano kanya kugira ndamutse abantu bose bariko baradukurikirana mu mpande zine z'isi. Ndababwira nti nibahumure, Yesu yaranesheje. Nibahumure, Yesu yaranesheje. Umuntu nomutumira yuko aho yoba ageze hose atokwishushanya n'ivy'iki gihe. Niyo navuye n'abavyeyi b'ishengero bahumure, twasanze abakozi b'Imana. Nka jewe nivugiye ku bwanje, nasanze nk'umuvyeyi wanje Pasiteri Nininahazwe Irere, ariwe uyu mubona turiko turavugana. Umuvyeyi mwiza cane, haba mu kuduha impanuro mu bijanye n'urugendo rwo kuja mw'ijuru, mu bijanye n'ivy'umubiri. Novuga nti vyaranyoroheye cane gushika mw'iki gihugu. Nasanze abavyeyi b'ishengero, ndetse n'ishengero narerewemwo. Urumva jewe narisanze, nibaza yuko umurimo wa Kristo nzowubandanya neza, ata ntambamyi nyinshi nzohura nazo, kuko ndafise abanyitangiye imbere batanguje igikorwa. Tuzogenda duhonyora mu makanda yabo. Yesu n'abahezagire cane. Amen amen amen. Ego, urakoze. Ubu reka rero tugusabe usenge imbere yuko duheza kino kiganiro. Turatanguye, uwo nakiriye ngaha je navuga nti turatanguye kuko turacari mu rugendo. Uno munsi ku mugoroba canke wakera canke ejo, Yesu aje, ibindi tuzobibandaniriza iwe, ariko tukiri ngaha tuzokomeza dushinga intahe. Ego, Yesu aguhezagire. Karibu mwene data. Akoze cane. Dusenga Imana. Mwami Imana, Data wa twese uri mw'ijuru,
se w'umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye cane ukuntu wabanye natwe kuri runo rubuga rwa Shingiro Intahe Yesu. Turagushimiye cane igikorwa ciza watanguje muri twebwe. Mana, turakwinginze ngo ubandanye utwagurira umuvumba wo kugukorera muri kino gihugu. Turasenze Imana, turasengeye imiryango yacu, turasengeye ishengero ryacu twasize mu Burundi. Bandanya Mana ubagirira neza, bandanya ubahezagira. Natwe twebwe ubwacu ntaco twokwishoboza tutari kumwe nawe. Turakwinginze ngo ubandanye udushoboza. Mpwemu wawe abandanye aturamira muri no rugendo ruja mw'ijuru. Uzoba ukoze Yesu. Turagushimiye no kuri umukozi w'Imana watuzaniye muri iki gihugu nk'umumisionere akaza gutanguza ibikorwa cawe. Bandanya umugirira neza, bandanya umuhezagira, bandanya ubiba ijambo ryawe Mana, bandanya ukoresha umukozi wawe kugira ngo amahanga ahinduke. Turakeneye Mana kuzobona iminyago twanyaze shetani muri iki gihugu twigeranye iwawe mw'ijuru. Uzoba ukoze Mesiya. Bandanye tugira nka ya migezi y'Inegebu kugira ngo tushikane amazi ahantu hagadutse muri kino gihugu. Turagushimiye Mana kuzobandanye dukoresha, turagushimiye kuzobandanye tugira neza. Tubisenze twizeye kubidukoreye kandi ubiduhereye ubuntu n'imbabazi. Mu izina rya Yesu Kristo tubisavye. Amen. Amen. Urakoze mwene data, twari kumwe na mwene data Richard Niyubushobozi, yatubwiye ko afise umupfasoni, afise n'abana babiri, abatahije inshuti n'umuryango, kandi nanje ndabatahije mbonye n'akaryo ko kubatasha. Ego, urakoze kuba wakunze ko tushobora kuganira, ino turi mu gatondo. Naho gutaha rero ndabifurije wa gatandatu mwiza, nejo umunsi w'Imana mwiza. Tukaba tuzohurira aho twama duhurira ku masaha nkarya nyene. Ku batabizi ni isaha 8:45 zo mu Burundi, ni isaha 7:45 zo mu Budagi. Umurongo nawo tukazowubaha, muraza kuwusoma hano munsi, kandi turabaha n'inimero zacu kugira ngo hagize ico mwotubaza muze mudushikire biboroheye. Yesu abahezagire. Turike bane. Amen. Amen.